Yes, bakunzi ba Isaac TV, by the way turacari mu birori bidasanzwe bya AJS byo gutanga ama award kuba celebrity byinshi bitandukanye. Rero ndi kumwe na D1 ngaha. D1 rero wewe yagiriwe amahigwe yo gutogwa n'abantu benshi. Urumva ni l'artiste de la plus populaire de l'année 2022. Niwe mu artiste yakuzwe cyane. Yakuzwe cyane mu mwaka wa 2022. Urabona ko aberewe cyane. D1 umunezero uramwishe jere ndaza kwabwira impamvu umunezero muryohe. D1 ndakuramukije boss amahoro meze neza yego mutama wa ndaguheruka cyane boss gusa icyo namukundira D1 uko tugera duhura nikagenda hindagurika abo wundi muntu but gishaka gusa kumenya mu majambo make nirihe banga ryo kubandanya utagata uvyibuha. By the way, congratulations, ndabona uraronsera agashimwe ariko tutarinja kwanza mugashimwe tubwire kwanza en general. Bo jewe kubwanje sanada blessing kuba kuno munsi meze ukusa guca ariko bo nibikogwa amani blessing from God, you know, nta kintu twe kwishoboza bo turakora hamwe magahezagira ibindi navyo nibaza yuko nivyo ushaka kubana nawe muko nawe je mbona fresher zarabaye nyinshi cyane gose kuko ndibuka muri ya myaka ari aya twarabanyuka cyane gose but for this time hariho change ni cyane gose komeye. D1 honyene kwanza tutarashika muri byo byose by the way Pole waragize n'ikibazo narabonye waratakaje passport utagaza n'amafaranga hafi miliyoni cyageze gute duhe short story ijya story. Story yo nuko aziki gitoshagoranye bujumbura kiragorana bo turasuka umuduga nk'ibisanzwe kuri nduze hari hafi yo muhira dusimuruka kunuze kuri station rero agashaka kwibagira mu muduga kakarimo ntuze yumva twasanga kugaya mu muryango w'intuze neza kuya kusanga bagiye kurokinga umuduga gusha dusanga mu gashaka karimo iyo ntuze amafaranga karimo niyo ntuze byose byagiye mva fashwa niko byagenze ariko Imana ibanda kuduha yindi another blessing kugira ngo muhabanda kubaho no kugira no kuroka ibindi aza kubizoboneka. Ego by the way ntuze kwayito twamaze kuronka passport kwaje mu ntuze ya hari abazitangira turonke yindi tusabe yindi kuko isango savinze by the way tusabe yindi ariko amafaranga yarazi ko tuva kuyabona ko nabwo yatoye nawe Isaac nawe umutima mwiza amafaranga woma kabisa. So Imana ishimwe kubera yuko urabona yuko by the way tanga connection tanga connection iyo ni connection ya D1 ariko ratanga by the way ni I don't know sinzi umuntu avuga ibyongereza byinshi sinzi nimba shobora ko ari deal yubutse buryo urumva aba artist no kunyene babayeho harigiye kumuka nyene Jese gusa hari kintu ntari nzi yuko D1 umviriza icyongereza cha D1 arasanga nyene gikaze impamvu nguma ndabivugiramo kwanza ni hari nimero yiwe nta mpamvu yuko muyumva ariko gira bari kuvuga icyongereza hari no mujama ashaka muhe peut-être ama connection kandi agira yamuhe nyene imbere ya manager ntacyo bitwaye je nibaza yuko Thanks bro. All right. Okay. Jewe sinzi ko D1 icyongereza kuri rugero D1 icyongereza wacigiye. By the way ndimi zingahe kuvyigaho birasanzwe. Naravyize ariko ntabwo numva ko nagize amahirwe yo kuvuga ngo ndamenye cyane gose like but I know how to express myself in front of public maybe ibintu bikeya shobora kuvuga ndabivuga. Niwaze ko icyongereza ndakirimba mu ndirimbo. Nibyo genda kwa. Haje nazikije icyongereza uririmbo. Yeah, that's my mind. Wow. Yes. There you go. Deme kabisa. Umujya shobora kwa connection. Connection is one from Kenya. Yeah. Man from Kenya. Yeah. Wow. Yakubonyemo impano niko bameze abanyamahanga kenshi barakunda kubona cyane impano z'abantu cyane Burundi nubona ko nanuzi bamudutwaye gashaho nuzenya ninde producteur baradutwaye na Liza baramutwaye bagomba bagenda guco nanje D1 rero I can live, you know. Passport kanziboneke hama bigende neza cyane. Okay, urumva cyari kibazo cy'igitoro passport berabuze ariko Imana irahezagira byarabonetse ibindi biko birarondegwa nta nakime ntacyo vyononye kuri career yawe. Ama music career irabandanya nkuko bisanzwe kuko kwandika ni jewe kuri gahunda zawe ntacyo vyinshi nta rugendo wari wimirije rugendo nafise ingendo nyinshi kuko bisako nagura imbibe nje mu bihugu gukora amakorabo menshi nkora ama video menshi byatumye no postponing anuze umwanya kwa no bikorera. Ariko by the way baza ko Imana bandi ku blessinga bizogena neza.
kwizagire. Okay, D1 wahawe rero agashimwe k'umuririmbyi yakoze neza cyane mu mwaka wa 2022. Uravyibonamo waruvyibonamo neza kubera urabona ingero wambaye warukura hina wari mahiganwa n'abandi ba artist menshi ariko D1 yashize ngaha na management yiwe na team yose security n'ibindi ariko uravye ingere waje wipanze waze nk'umuntu avuga ati ndazi ko ngiye gutora ibindi birimenya. Everyone knows here none narakoze amanuza amakorabo ama international korabo narakoze nduze ya indirimbo nyinshi umwaka wa 2020 baza ko umwaka nakoze ngo cyane barabizi cyane gose indirimbo nyinshi cyane gose zero harimo ubwoba harimo body harimo ndabyibuka warakoze cyane ku buryo wagize n'ubwoba ati mana isiri nayigira ubwoba ko nacenzana na EP kandi EP yarimo indirimbo zitanu kandi zose barazikuze. D1 reka jenda ku kuboko warankoreye EP nuvuga ati gushika kuno mwanya basigashaje basakonda ingyumunwa gushika right now gushika umwanya nta EP iraza ufite indirimbo yitwa Panda nubu iracha carton nzocakira bandi nzocakira. Okay, nje kumenya why ijya iputayikozemo ama video tujya kuduhereza indi ndirimbo abantu benshi bagumye bayibaza ico kibazo. Turafise nuze tufise ibikorwa byinshi muri studio sikuvugeza zonyene rero kubwana nabona ko indirimbo yasohotse bayasohotse nyene ahubwo bakene ibintu bishasha bamaze gukora umufana umuhaye indirimbo today avuga ati jonge indi ndirimbo nabakene video sikuvuga ngo ego video rakenewe ariko kesho umufana w'umuziki ntabwo bakeneye go ayumve video ya ndirimbo nyene bagumva ya ndirimbo nyene arakeneye kumva indi sound shasha niyo mpamvu nubundi twicaye turacakora ariko sikuvuga ko tutazikora video anytime ushaka kubona video imwe tweet drop is out ndochakira canke izindi ukazibona iraje by the way ni ku staying with me ku supporting ko bafi najewe ko ibikorwa ni byinshi cyane gose muri JP indirimbo yawe favorite song. There many songs hariho nzochakira hariho Panda, that's my favorite song. Kwa kumba basore babiri. Ego arona nuzende muru kwanza ni hafi ya zose ko Dr. Flove nani nje muri Kongo. Haya ndi muri Kongo. Dr. Yejo naje shobora muri akanya ubu namaze kunywa man. Sawa D1 ndabona biko bikora bananya bimeze neza muri Iteka Music ugumutagata uguma umera neza turashobora kuzoronka n'umwanya peut-être management yawe tukazona yagisha kubijanye n'ubuzima bwa Iteka Music agindani neza birakunda. Mwanya urahari manager turicaranye urashaka kuza kumbaza mu kanya gusa nimwe mwerekana ngo rabitinya kujimbira kamera je biranyobera nimba afise amadeni y'abademu ntabwo mbizi shoko afise amadeni ku bademu nyavuga ati bakambona ngiye kwa Isaac shavuga ati Isaac duhe nemba zujya mugabo adufitiye ideni. Okay sawa reka sozere kuraka nakubonye uvuye santa avuye kutora agashimwe mugiye ni sirari kureka kubaza ukurumva kuburumva ka cartonye umenga kakanze abantu bose ngaha kabisa uruhagarara urahaba amakamera n'amatelefone baratsa umenga nibyo bikorera nasirikira right now kubera iki why abandi bose batoye udushimwe umenga nta gihaba kinini cyahabaye ariko santa like curahaguruka uramuhobera uramuramutsa nigiki chemistry imeze gute migenderanire yavuze kwanza cyambere yavuze yuko haranira ahagarariye igisata kitacitaho cyane munuze mu muziki w'u Burundi gospel Kumva yuko kandi yavuze ko yaramamaje igitaramo kijanye n'ibintu bya gospel cyakira n'agashimwe no muzi rero je nashigikira umuntu wese akora neza by the way nawe baza kuba agashimwe navuga ati naza kuza kuba mu nda kabisa abo ntabwo mu nda bari kure ko nabonye cye mu nzira yaho narinda avuga ati none why apart from ibyabaye gusumba ko n'umuntu nanje wanje kwanza urabizi ko ntivyari kurangira umubone what's wrong brother security. I can be a security now. For this time, where are you going after here? So I have many just personal to support me in everything here. No, actually, I'm talking about security. Security. I Are think. you security right now? Yeah. You have a security, you know. I'm with my manager. I want to be a security right now, man. I want to be a security. Okay, let's talk about it. Just after finishing this interview. Oh, shit. Okay? Yeah. Okay. Yeah, thank you. Usitari uraryoshe? Yeah. Sanga kumuvyibuha nyene somehow. Yeah. Umva ko arisabira ko yori security. Umva ko arisabira wenyene like umva yuko like ari fier. Yes. Wow. Ariko umurundi wamenga hagura mugayo menga. Yeah, musanze abantu
mu bindi bihugu bafise umunyamuziki bafise agaciro kuko kugura umfise nimba ari mukinyi nawe uragufise ariko ntibatera umupira ngo usinde. Rero iyi minwa yacu ni impano zacu ni ikintu gikomeye ikintu cy'agaciro buri muntu wese akwiye kutwubahira atitayeho ngo tubayeho guca cyangwa ngo dufise ubuzima bumeze guca. Abantu benshi bakunda kuba mu star ujya muntu babona yuko afise amaramburugine amabenzi biki babona ko nyine afise n'ama helicopter ibyo nyine ariko umuntu wese mubareke agaciro kiyo kijya kintu afise ubona ko kimwubahisha. Nice kabisa. Trophy wayironse rero ni ya kabiri ni turagenda kubazika iya yakanga iyi ni ya kabiri kandi umusanze ko ndonka zitatu mugabo by the way naza ko ndashimye cyane gose ndashimye cyane wari kuronka zitatu kubera ntetse ko ndonka kize ngega narakoze none mu mwaka wa 2020 yavuganye nta numwe yaguhema aho n'umuntu yamuvuga yavuze none mu Burundi ibiteramo byarakwanye biki ibiteramo urasura n'indiri je kingenzi no kugira abantu itunga rya mbere n'abantu bakunda kwidogera management yawe ngo irakubana sana jewe no kushize ku biciro bizimvye expensive ku no kubesha nabambayisha kabisha mu bisanzwe twebwe dukora umuturonde turavugana kandi turahuza ibyo twakoze turavuga kandi turahuje siba ko amafaranga menshi ariko diwana kumenga bifisa abafana benshi cyane ruguru kuruti icyo kintu cy'ingenzi kugira abafana sivuga ngo umuntu uze ya ruguru gusa kugira umufana nico kintu cy'ingenzi ku mustar mu artiste ufise abafana naho Isaac wombanira gusa abafana banyikundira ndimba ashaka ku supportinga umufana kamushikira kamushikira voilà ko byose ni plan y'Imana twibira akabanga tutazi ikintu kiri imbere kije umva exclusive shaka exclusive no muvuga ati iyi ni exclusive ndabahaye uyu mwaka akanona shima ntari shaka ko mvuga ariko reka ndakavuge umwaka nuko umwaka w'ibikorwa birenze ibyo nakoze ibikorwa byose bivuga no ugera kuri Iteka FM uravuga ati ndafise ibikorwa bishaka shaka exclusive gasha nakunda kuvuga ibintu kenshi ndakunda gushira ibintu bikorwa rabizi je imajambo kuvuga ngo ngo jewe ngo ngiye kubiki je mparane ibyo nakoze ndabishigikira ibyo nakoze muri KS abantu bakabona ko nakoze ndavuga ati ibikorwa kabisa narakoze ibikorwa byinshi kandi bimeze neza kuko abantu baba benyese ko byagenze neza ibyo narakora navyo ko ntazi ukuntu bizakirwa no ukuntu je bizo bimeze je nashaka ko gifise munuze muri studio c'est vrai mugabo gasanga simbanzi exactly muze Isaac azoshakira gute uriya mutiba azoshakira gute umva ndarinda feedback yabo guca kavuga ati ubu ndashaka self confidence ndaclose ku buryo burenze ariko icingenzi nuko bagiye kubona ibikorwa harimo n'amakorabo ndetse bazombona mu yindi image ndarangije ubu nyine uhuye na Sebarundi uwo musabiki ikintu musaba cha mbere kwanza kwanza namushimira kwanza kuko niweza ko ari byinshi yo dukorera nkaje nk'umunyamuziki nibyo mpamvu nagwaje nk'umunyamuziki nk'umunyamuziki amadroit d'hotel biki ibintu byinshi nk'ubu rifate nk'ubu yavuga ati ndazanye ntuze ya YouTube ntuze uruga rwa YouTube rugushize nga mu Burundi canke izindi mbuga ugira amahigwe masa 2023 turacakwishyuza byinshi kandi tuzobana tubikwishyuza kandi utabiduhaye asha tuzokwiruka kuri manager na label hamatubaza ati D1 wacu ari naza ko ndahari all the time kandi ndikunda kora working hard kandi uzobibona sawa murakoze cyane je nitwa Isaac Classic ni Isaac TV banakurikirana ibiganiro byacu merci beaucoup.